ntumenye umvise cuno gusaba egera umujama wawe Jean Claude turamuhanura n'abasani bacu sije oya Jean Claude jewe naramubwiye ni asubira guhamagara umusitari abasani bacu nibo bakeneye impanuro nyinshi ko ariko Jesse ndakubaze ukuri tumuhanura vraiment Jesse ndakubaze nje gato Jesse ndakubaze yarumvise n'ukuri mu makuru yawe nimba atari banga muri 2025 umusitari wa mbere wifuza kuzana mu Burundi kandi ninde personne yatubwiye ngo yarabihebye none vraiment nuwo tuzanira ntuze mama hera jina kwereki muramubajije atarangira muciye mwishura era tuzanire tuzanire umutipe yaririmbye zana D1 no apana D1 hari igitipe gifise indirimbo za kera z'ivi vibe bacita gute iki gitipe cyafunzwe kenshi Oleg Oleg noza ayo bafaya Oleg afise fan base mushaka kutabanza kubabwira ngo bakore hama abo bantu bazana abantu kwanza tubanze tumenye kwanza ati uwo muntu ni bari Jesse abitanguye kwera aronsa amafaranga canka bitanguye kuva kera arazi kukipa umuririmbye arazi yo domaine canke ati mfise agafaranga bon nimba ari 5,000 nzomuzana hama je vais consommer ivyo 5 binyungukire ndonke 8,000 canke 7,000 kubera iki mutabanza kwiyumvira mbega umuririmbye iyo cadre uwo muntu aje gute azananywe n'uyo muntu eske aza comprendre amacaprice y'abaririmbyi hama abaririmbyi nabo eske uwo muntu uzanye muvuze nka Oleg mukavuga nka D1 eske kumva yuko ari akaririmbo kamushaka kumviriza umubona kubera ufise 10 euro canke 5 euro yo kwinjira ako uribaze ko bazomuzana akareka kudakora amanyanga yo kumviriza yuko ari undi muntu amubwira ati muri igihugu ahaca nkahanye tuzoguhana nawe 1,500 uze kuririmba hazobikora parce que indirimbo zinga hafise ifoko tubanza kurimviriza kote zose ejo mu gatondo simvyuka mvuga ngo Orege afise indirimbo 2 3 bakunda eske shoyizo kugwa n'indirimbo 5 kwe tutabeshanye hama Fabrice nawe ntuturenganye nkatwe yewe nabagega Fabrice no narega Fabrice jewe nzogenda kuraba Orege cyangwa wari wese ngahita na badi na ntumenyere jewe ntaniyumvira ku ruhande rwa ntuze rwa Orege canke kukwega sinzoja kuraba kuri gusa ndi amahera yanje kandi nja kuraba bazanye iyo ni responsabilité yaba batubirana no muri ahubwo gisituzanire nka Jesse entreprise est-ce que nivyo niko ndabaza est-ce que OK David twe nk'abantu Fabrice twe tuza kuraba nk'abafana Fabrice namahoro menshi wowe uhereye mu kihe gihugu nimba turi bamwe Gendo Burundi oya uri mu kihe gihugu ubu nikora ndi mu Rwanda gato mugamba Burundi OK merci beaucoup icyo ndakubwira coco imbere yuko Jesse ahamagara umustar aba yabonye population iri nyene population burundaise iri nko mu Bubiligi cyangwa muri France abantu bakeneye urumva abafise pourcentage vuga ati OK ubu ndabona BFS yaragarutse ntibo bakimushuhiye urumva ubu ndabona nakagarutse ntibo bakimushuhiye ninde umuntu do special urumva hama ikindi naco yo onya Oleg uri kuravuga indirimbo zose afise si imwe si zibisi zitatu zose afise hit song nubwo kuri status ziwe atabiharuro byandanje ariko ziri mu banyagihugu Erega ikibazo nuko n'amacane we yagize ibibazo peu importe sinzi ko aragira igihe nawe uvuga ati indirimbo yari example nako ndatanga OK yego nako nanga example kumenya nyine en profondeur urumva ifo ega kugira dukize ivyo bintu kugira uwumuzanye n'uje gukora ako kazi bigende neza ifo kuraba ejo sinzokwaduka no kwimana ngo ndafise ivyo 5,000 ngo mpamagare diva ngo aze kumvugiriza muhira cyangwa kumvugiriza ahantu mfise na codeje sale ntazi exactement ivyo est-ce que izo caprices z'abo bantu biwacu arazizi
erega en fait igihari Fabrice nuko en fait GC n'abaririmbyi bose n'abadandaza kandi n'abadandazwa urumva hari ni iki ngende kubwira GC ashobora kuvuga ati jewe Oleg genda kwemera kuza nimkeke karibuni sana ni example ndaguhaye ashobora kuvuga ati jewe ndakwemera kuzoguhamagara ino ariko sinzi facture yawe ariko jewe njuwa muri 100 euro na 500 euro iyo ni example ndaguhaye urumva hama Oleg nawe bitewe na vision yiwe arafise duwa yo kuvuga ati amafaranga ni make sinzoza bikaba biraheze rero musane ari nzaza nuko ababonye amafaranga izokwinjiza Eregas ivyo onye ubivuze gutyo sindavyanse mugabo ndiko ndavuga yowe rero kuko hamwe twovuga ngo turondera ngo amafaranga ngo ari fixe canke naho ngo budget sinavuze ngo sinavuze biri fixe nahanze akarorero mvuga ati eske uwamuhamagaye n'uwahamagaye muri abo bantu babiri eske iyo domaine barayimetrize parce que ega gushika kuri isaye ndakubwira wowe gitangwe kuririmba hari umuntu igeze kubivuga avuga ati abo baririmbyi araje agiye kunegosia kontra azi kuririmba ego eske kontra zomenya ayinegosia avuga ati okay je nivyakwama muri ivyo bitanu nzofata ihoteli eske ivyo ngumva vyumvikana yuko wamuhamagaye iri hoteli ifo yuko iyo entreprise yamuhamagaye nuwo bahamagaye bamenye kudiringa entre kugira ngo ico kibazo gihere eske yamuzanye ifo kwamenya makaprisi y'abasani bacu rega egageze hiyo aca harakandi kiyongerako erega Fabrice impamvu nukuri sindakubesha umuntu amenye kuririmba karaoke agiye kuririmba indirimbo ziwe sico kimwe Fabrice sabwe kuco waruvuze jewe ndabikoze imyaka 8 uyugira 9 romba ku mwaka shonkora nini zibiri entre 2 na 3 nke ziba Rome no kuvuga yuko rero kuvuga ko umwuga no ntawuzi byo sivyo oya ntahuye nabi aho ntahuye nabi sinigeze mvuga ngo ntavyuzi ndiko mvuga yavuze experience basi kuyameliora pesa kwera namwebwe namwe ko muraca amafaranga sinibaza yuko muzoca muhagarikira ngaho mutarinze kubiba abaririmbye bazoza kubacira ayo mafaranga ifo yuko namwe mumenya ukungene nimba ko bakoca nk'ibi diva agira tukabiganirako tukavuga ati eske nka wewe ubikoze imyaka 8 ama challenge maze guhura nayo eske uyo utarinze gushaka kumujyamira parce que ubonye ari wenyene canke atazi ivyo arimwo parce que urabibona wewe uri umudandaza urabibona ubwati je uyu muntu ndamuzanye no mu bleu umuntu mugiye gucanya kaca yemera uyu ndashaka mu profit kandi ntiwibagire yuko azananye ubukene ntuce usuzugura ubukene bwiwe ubanze umufate umuhe valeur umubwira ati wowe uri umuririmbyi ngira ndagushire hejuru ninjize nawe winjize utahe umwumvisha ico kintu yuko igihe azoba gukoreye neza nejo abantu bazomuhamagara bazoba kimunyotewe erega Fabrice so kuvuga ngo umuntu abaha amahera make ngo nukumujyamira no kugira ikizivyo ufete aba artiste bose ntibangana ibyo navuze je numva ntahuye neza ndiko ntanga mvuga ati mwebwe mubazanye namwe murafise uruhara nk'aba bande bose babivuga ko bavuga ati eske diwane nimba ndamuzanye akaba kunzwe ni igiki nokora ku buryo naho jewe je ntazomuzana azovuga ati jewe GC twarakoranye neza dukorana ibintu bimeze neza ku buryo naho uzomutwara dufate Canada canke mu kindi gihugu ugende ko organize iyo show yiwe azovuga ati uyu n'umuntu w'umugabo parce que arashitse ivyo yemeye kandi aranahanura parce que aje gukukorera ukamuha amafaranga gusa akaba arico mufana eske ejo mu gatondo nta kintu azobatahanye ifoko tubigisha ifoko namwebwe nimba ari kantu babanenze ko mugagatahura ukavuga ati ega bwa bundi naho ego ndabusumza mikoro ndamukeneye ejo kandi ndakeneye ko akura niyakura tuzora turonse abantu benshi basi ko bamaze gusohoka abantu benshi namwe muzokunguka erega Fabrice kubahanura umuntu arabahanura ndagoye nk'akarorero sivyo bana ho mu artiste aje akamaro kwezi ngaha sivyo ego burya amahera menshi baronka na ya show ya imwe izisigaye imwe canke zibiri
izisigaye zose azarakora ake aduronka amahera make cane abaho sivyo kuko uwo muntu aza kumufata kandi urumva aravuga ati okay show yabaye abantu bafashe amasnape ibiki ufite bamaze kumenyera bamaze kumubona hari abamaze kujayo sivyo kandi ntituri benshi cyane muri Europe urumva rero aho usanga umwatiste wenyene biramwicira ntuze image yiwe urumva kuko urumva uko umara umwanya ahantu hanini niko babafana mubonana kenshi urumva uko ntaba ari mu gasho ntaguma mu nzu uramusohokana ukamujana muri bar nawe utomujana muri bar y'abarundi canke yiki ewana naho arengana umurundi umwe akabona aho mwicaje akabaramutse urumva agacahamagara abandi bagenzi babo ati ngo muze murabe nakana nakabicaye ngaha uzubona bakuguye ko abarundi bashika 50 bangahe urumva nkasatwe matonge urabyumva rero kubyo kubahanura turabahanura jewe ncunamuraga nuko yoza akikorera show imwe urumva agakora imwe agaca yitahira agaca arindira nka 2 ans akazoca agarutse azogaruka abantu bakimunyotewe azogaruka ata abantu benshi bamubonye urumva ayo mametro nayo matrain bavango babajanamwo nta bibazo bagiyemo urumva kuko nivyo bintu bigira vraiment kandi n'ingorane zibanke kuko umuntu yaje agashika vendredi agaca akora show samedi agaca ruhuka dimanche lundi agaca taha shaba barundi ntaho babonaniye ngo mubwire ubujambo butajya ntibuze bamubwire ibi n'ibi na biriya urumva uwo mwanya abo ntaho bazohurira ariko hamaze ukwezi amezi 2 amezi 3 ewana usanga aza kwirira ubugari n'isombe muri babarundi none bibera gute bacaho gufata snap ariko arakata ubugari ega nivyo nyene jisi wewe nka wewe ukene ubona ko ni kintu nzodandaza nabo rero cyo bakubwira baba ati bro jewe ndaje sinzi ko nzogaruka reka ndayacagagure nigiye okay mugabo tureke kuza biratwengeje nyene mugabo sincèrement aba baririmbyi bacu ifoko tubasubirako tukabahimiriza bakanaja mu management kwera ivyo bibu byose biba burya umuntu ariko uramubwira ukamubwira kuza ko muhiga 1,000 akubibuka yuko ari 8,000,000 canke 7 zivujumbura ndakurahiye kugira agenda yasize biramugoye kwara mugani wabavuga ati jewe izo zingaye ni nazisiga nzogaruka ryari mugabo namwe mubahamagara turabasavye mubahamagare mubabwira ati jewe kugira tuvugane cha muri management rondera management tuvugane hamiyo management uyibwira ati jewe gihe azoba ari ngaha igikorwa cyose azokora sivyo akagira ikibazo nkuko babivuze ati assurance santé iki hama namwe mukagerageza mukabashira kuri iyo level bakumva yuko nyine ari abantu très important hama hageze nimba ari gusaba ama ambassade ukavuga ati jewe nsabiye visa iyi minsi irenge iyi minsi nasubira inyuma erega Fabrice ibyo byose nta kintu na kimwe nta gishashe na kimwe abastari bacu batazi urumva ahubwo babirenga ko babizi bitewe n'amafaranga agaciro kayafise bagaca bayahura n'amahoro ko gato okay twagiye reka ndayakore n'indege irashe urumva nico en fait nico nta kindi sino ku ngambo zose harakwiye amelioration yaba kuri aba promoters yaba ku bastare nyene discipline kunuku urumva naho ne ni bien kuko kuvuga ngo reka ngende ndabikoreye rimwe na rimwe byose ivyo navyo sivyo kuko bisigura nawe ntiwiyizeye nta self confidence ufise kuri wewe urumva igihari uraba gutanga karorero raba kuri Sabi nta masho namwe ni ya mbere aje mu biriki raba yarakubise bien urumva yarakubise bien kandi yarujuje kandi baramurondeye benshi ariko yaranse nubwo byarangiye yicaye matonge twarabimenye jisi makuru zo yaduha urumva rero sasa igihari nuko hanyuma niko kabi twarabimenye n'ifoto yiwe turayifise urumva rero sasa murazana tso turi darapira yicaye matonge bro big star ndakeze yibereye matonge ukatubugare ndake
Ngora urumva rero sasa igihari nuko babe plus professionnel gusumba uko bari urumva babe plus professionnel kandi bige kwanka ikintu mu gihe atamusaruro wa danje urimo urumva kandi kwiyemera bavuga ati jewe nkura ngaha kuri aya mafaranga kuri umva kuko twese turabazi nimba ashobora kuba nzi Alvin Smith nuko we yubatse izina ryiwe urumva yaragize effort rero iyo effort yagize ayigwize n'inshuro 8 nimba ashobora kuba mvuga ati Big Fizzo yarubatse izina ryiwe iyo effort yagize ayigwize inshuro 8 kuko urumva niya zino tugakutanira hirya no hino mu mabisi twese dusunikana ni problème baravuga ati none wa wundi kunuku tandiswe mu babanye tuzi baza n'ama Lamborghini ama BMW kuza kunuku urumva ifoke nabone rero tugerageza kubashira ku rundi rwego bitewe n'aba promoters nabone inguvu baba bashemwe inguvu ariko nabone bagiremwo effort urumva kuko hajya twebwe haro n'ubuze twe dukora nyene kuri ayo mashow ntiwana duhemba wanashima twagenda nyene tukabikora nyene juste pour amitié seulement tu vois urumva tukagenda tukaparesa bon tukajamwo nyene mu bandi nyene tugakora hama tukitahira